Kubisaha 11:45 uruzi Mpinga muri komine Gihanga rwamaze kuzura kubera amazi y'imvura. Uyu munyagihugu ariko arabira hakurya y'uruzi ingene rwasheshe hirya no hino, arafashe telefone ahamagaye mwene wabo ari ku nkombe yo hakurya ati: "Uko nakuzi kitwa Ninga, ntanda ruruzuye, Ninga ruruzuye, Kajeke rwabomotse, urumva byose biriko bironda mu Kariza hiyo birashaho." Avambwira ko umunsi muryama kweri, Imana bafashe gusa. Amazu atari make, amabarabara n'ibitungwa bitandukanye vyarahatikiriye muri iyo mvura yaguye kuri uyu wa Mungu, nk'uko umunyagihugu w'Igihanga vyigana. Icononekaye vya mbere ni ikiraro, ikindi cononekaye ni iraro ry'inka ry'umukoronero ari hano yayubatse ku nkengera y'uruzi. Ikibambazi caraguye, amazi arinjira, ibigurube vyo biratwagwa, inkoko ziratwagwa, twaguma tubona imiryango, ibiti bishunguruka mu mazi babiroba. Barya gatanu riduga kuri santere Gihanga ntiryarengana, ryari ryuzuye amazi. Muri segiteri Nyamitanga, komine Buganda, mu ntara ya Cibitoke naho nyene siyororo kuko ico kiza c'imvura comuye mu mazu imiryango irenga 300 nk'uko umunyagihugu yavyiganiriye radio RPA. Segiteri mu Nyamitanga, ahantu mu Nyamitanga niho iyo mvura yaguye, imiryango irenga 317 yose yarasibanganyiranirwa, inzu zirarengerwa, nta kintu na kimwe umuntu yasohoye. No kuvuga ugira umuntu gasohokira uko nyene vyabo uko nyene, nta kintu na kimwe abantu bafise bambara, nta kintu na kimwe bafise bipfuka. Ejo bamwe baraye ku mashure naho abanyeshure bariga. Abanyagihugu bakoze uko nico kiza c'imvura muri zo ntara babuze ayo bacira nayo bamira, bagasaba abagira neza kubagarukirako. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka buramatari yabo w'intara ya Bubanza canke Cibitoke ngo batubwire ico bagiye gukora ngo bagarukire ku banyagihugu barongoye.